aca arambwira ati mwana jewe naguhungishe aha nakuzanye ngaha kugira ngo ndaguhungishe mama wawe yagomba kukwica ahantu yigeze kuntuma mu gihe c'abaroberi arambwira ngo sinibaza ko nawe yagomba kungirira nabi ariko sinzi ni ibintu vyinshi vyagiye binjako. Bakunzi ba Salocom TV1 ndabaramukije amahoro y'Imana nizere ko muguwe neza mu mwami natwe turashima Imana ko tukiri bazima dushobora kuvuga mukumva dushobora kandi dushobora kugaragara mukatubona Imana ibihererwe icubahiro. Ndabaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi kidasanzwe aho dufise umutumire umukenyezi Gahimbare Gaella agiye kubashikiriza intahe y'ubuzima bwiwe, intahe igiye kubaka imitima ya benshi. Ndabaha ikaze kugira ngo muyikurikirane ariko ndabasaba kuyisangiza benshi bashoboka kugira ngo igende ibafasha. Intahe zirubaka, intahe zuyu zirashobora gufasha uwundi kuvaha zikamushitsa ahandi. Kaze rero tudatevye ndababwire ko turi kumwe yitwa Gahimbare Gaella. Gahimbare Gaella aragiye kutubwira impamvu yahisemwe uyu munsi gushika hano muri Salocom TV1, aratubwira impamvu yashitse hano, aratubwira icyo agiye gushikiriza abariko baradukurikirana. Ndabaha ikaze rero muri Salocom TV1, muraho mumeze neza? Turaho tumeze neza, nanje ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe mu mitima yacu. Ndishimye nyene ko munyakiriye muri uyu mwanya. Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen. Nanje naje hano kugira ngo nyene mvuga intahe yanje. Intahe yanje ishobora kugufasha gufasha benshi. Ego tudatevye, ni igiki kintu kiri ku mutima uyu munsi wipfuje kuganirira abakunzi ba Salocom TV1 ndetse kikazonashikira n'abataraba abakunzi ba Salocom bagazoca bumva bafise iyo nyota bakagira umutima wo kwanyuma bakurikirana runo rubuga? Jewe nifuje kuza hano hantu. Jewe nitwa Gahimbare Gaella. Navutse 1990. Navukiye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Ngagara. Navutse mama wanje yitwa Harerimana Gloriose. Harerimana Gloriose. Ego. Hama papa nawe yitwa Alexandre. Nakuze numva nyene namukuze ndamwumva nyene gutyo nyene bamuvuga. Papa wawe wakuze wumva bamuvuga? Ni ukuvuga yuko utigeze umubona? Papa wanje sinigeze ndamubona, ariko mama wanje naramubonye. Nubwo namubonye mama ntitwigeze tugirana amahirwe yo kubana igihe kinini. Nagize igikomere, novuga ntifise igikomere ca mama, kuko nubwo mama twabanye ntigeze angirira igishika c'umuvyeyi n'umwana. Nico gituma naje hano kugira ngo mpanure abamama n'abapapa bivanye n'ingene umwana aba yaravutse, umwana ntiyobizira. Mama wanje yamvyaye yiga mu mwaka w'8 muri quartier Ngagara kw'ishure yitwa Ene. Kuri Ene niho yiga mu mwaka w'8. Papa wanje nawe yiga mu mwaka wa 2 medicine. Aramvyara, amaze kumvyara anshira ngaho ndegwa n'abandi bantu nyene. Muga umuntu amaze kundera agira kubera ko utarezwe na mama wawe. Nibaza yuko ibi byose uri kuratubwira na makuru wumvise yuko byagiye biragenda ingene papa wawe yafatanye na mama wawe, ayose na makuru waronse. Mbega wumva mama wawe yaretse kukurera kubera iki amaze kukubyara? Mama wanje amaze kumvyara yaranshize ngaho, hanyuma aho yaba muri famille baravuga ati tukurere,
hanyuma bamaze kuvuga ngo bandere mama asubira ku ishure kunze ko abandanya aja ku ishure yiga avamwo aduga kuba ruguru aduze kuba ruguru jewe umuvyeyi yarandeze agira amagara make abona ko ari mu gupfa hama aravuga ati uyu mwana turagomba kurondera mama wiwe ahari kugira ngo tumushire mama wiwe hanyuma baranjanye kwa mama wanje ntiyankunda mama wanje aramerera nabi. Aho wari ufise imyaka ingahe bagusubiza kwa mama wawe? Niba narifise nk'imyaka hagati y'ine n'itanu. Ndagenda ndaba kwa mama ntiyankunda, mama aba hari umuvyeyi anyanka, ankubita, angirira nabi buryo mama yifuza komfa. Ndibuka igihe kimwe hariho inarume wiwe ubu yarapfuye, yaranjanye ku babanyi. Arababwira ati uyu mwana, ico gihe mama yari yaramvunye ukuboko kwavyimbye. Ufise imyaka ine? Mfise ico gihe nari maze kugera mu myaka 6. Hama uwo inarume wa mama anjana ku babanyi, arababwira ati uyu mwana ndamuzanye hano kugira ndabereke ingene mama wiwe amufashe nabi. Nimubona yapfuye ntimuzobwire ngo sinabibabwiye. Ni mama wiwe ashaka kumwica. Hanyuma bimaze kuba gutyo ababanyi barabibona, haca habamwo umwe aravuga ati uyu mwana aza kubwira mama ati uyu mwana mumpenje kumwirerera. Mama aravuga ati nguyo mutware. Hanyuma nyene uwo mubanyi amaze kuntwara aragenda arandera kuko nawe yari umuntu wa mikoro make. Ntivyakunze ko ashobora kubandanya ndera. Tukiri ngaha twumvise yuko mama we yakuvyaye hanyuma urererwa muri famille nawe yarabayemwo, nawe asubira ku ishure. Hanyuma haragera igihe nawe asubira gutwara iyindi nda, hanyuma acasubira kandi ku gatumba. None amaze gusubira ku gatumba, wewe muri ya famille baravuze bati tugusubize kwa mama wawe kubera umwe yarakureze avuga ati ejo nshobora kwitaba Imana. Mbega none wagiye uzi kugiye kwa mama wawe bari baraguhishutse barakubwira mama wawe uwo ari we? Ico gihe cose wabanye na mama wawe kumartreta wari ubizi ko ari mama wawe? Nari ndabizi, basi jewe nakurikirana ivyo bambwira bavuga ni mama wawe, ni mama wawe. Kandi nawe nyene na mama wanje akavuga ko ndi umwana wiwe, nkishika yaravuga nyene ko ndi umwana wiwe, ndi imfura yiwe nyene. Hanyuma jewe tumaze kubana narabayeho. Ico gihe nyene urumva ivy'umwana nyene ivyo bakubwira nivyo wakira. Hanyuma mama tubana gutyo, maze kuja kuri uwo muntu aza kundera. Mugabo mu nyuma uwo muntu ndamubaza, uwo muntu yarandeze. Ni kuvuga n'umuntu agira kabiri mu bagira barakurera. Yari umuntu agira kabiri atani ico dupfana. Ndamubaza ntiburya kuko nagiye nibuka inkoni nkaraba ku mubiri nkabona nyene ndafise inkovu nyinshi, nkamubaza none urya ni mama wanje yamvyara ko izi nkoni yankubita ku kuntu ndafise n'inkovu ahantu ku mubiri yagenda arancaniriza umuriro. Iyi nkovu yo ngaha kw'izosi ngaha hari inkovu ngaha ndayibona. Yambwiye ngo otsa kino kigori. Ndacotsa aja hanze, agarutse nyene uri umwana atinya gukora mu ziko, kigori kica kirazigira. Mama ca yakoze yinjiye agitora agikura mu ziko akinjira, ngo urabona kino kigori canje wazigije. Amaze kukinjirako carandukanye n'inyama. Hanyuma niho nicara uwo muntu agira kabiri ndeze, ndamubaza ko mfise amabara menshi, naho mama yagenda nkubita anja inzara ampanuranye n'ibintu byinshi. Mama we yakuvyaye? Mama wanje nyene yamvyara. Niho nayo nicara ahantu ngira amakenga ku kuboko, naho navunitse yankubise aramvuna, igufa riraseruka ngaha gutya riravunitse. Mu nyuma niho nicara nkiraba, ndabaza uwo muvyeyi yarandeze, none kubera iki jewe ndi ngaha? Aca arambwira ati mwana, jewe naguhungishe aha, nakuzanye ngaha kugira ngo ndaguhungishe. Mama wawe yagomba kukwica. Izo nkoni zose agukubita
ntiyagomba kukwica aho oye nakuzanye ndi buguhungishe. Ndamubaza kubera iki yagomba kunyica. Ijambo yambwiye ngo mama wawe ni igikoko. Yanyishura gutyo nyene ngo kubera yatari mu igikoko nico gicutse umwana kikamutabagura. Jewe cankura mfise igikomere, maze kugira igikomere ntangura kwiyumvira kuvaze none ko mama bimeze uko papa wewe bimeze gute. Ndamubaza uwo muvyeyi arambaza ati vya papa wawe sindabizi kuko mama wawe yakuvyaye ari umunyeshuri. Ngira amahirwe ndamubwira ntuzonjane kwa mama wawe kandi kugira ndamubaze nashaka kumubaza papa. Ariko ico gihe none washika kwa mama wawe ahari yarafise uwundi mugabo? Ico gihe yari afise uwundi mugabo afise n'umwana agira 3. Hanyuma naragiye mama nyene ndamubaza mbwa nkabona ntanyankiriye nkuko nkumbuye, arambonye bisanzwe nkabona ko umenga nyene ntaco dupfana. Ndamubaza none wowe uri mama? Ngo nyene ndi mama wawe. None papa wanje bimeze gute? Papa wanje ari hehe? Ndafise papa bimeze gute? Ngo papa wawe yarakwanse. Ngo yakwanse ukivuka. Ngo uramubariza iki? Kuva ngaho cyankurana igikomere ca mbere nagize cyari uko cyari ca mama wewe wabonye kandi yemera ko ari mama wawe mugabo ntagufate nkuko bafata umwana ntanyitahe simbona igishika cy'umuvyeyi n'umwana. Sinigeze ngishika ku buryo gahagera n'igihe natinya kumuhamagara ko ari mama kuko nabona ivyangirira nkumva umenga sinomuhamagara ko ari mama. Nawe nagomba kumubwira ikintu naramushikira nkamubarira, sinashobora kumuhamagara ngo mama kuko narumva nyene ko umutima wanje ntiyamerita kwitwa mama mbivanye n'ivyankorera. Rero mbaho muri ubwo buzima, hanyuma ndabaho gutyo. Uwo muvyeyi wundi yarandeze ndibuka nawe nyene ndibuka hariho ahantu yigeze kuntuma mu gihe c'abaroberi. Arambwira ngo sinibaza ko nawe yagomba kungirira nabi ariko sinzi, ni ibintu vyinshi vyagiye binjako. Arambwira ati ngomba ndagutuma ahantu ugende kwa naka ikintu aza kukumpera. Jewe ndavyuka ndagenda, ngiye camurirana n'abaroberi, turahurirana abaroberi nyene turabonana amaso mu yandi. Bavuga ngo barica abana mugabo ico gihe jewe ntibanyishe. Ndagumaho turabonana, aho naringiye sinashikaho, mu nyuma ndasubira inyuma ndaja kumubwira wa muvyeyi yantuma ko aho yantumye ntababonye. Nshitse nsanga bose bahunze, inkona zo ziri muri ziriko ziravuga cyane. Ndayerera ndabura iyo nja niyo mva. Hanyuma niho nagenda nafata inzira mbona abandi bariko barahunga bacamwo, nanje nca ndakurikira. Ncangira amahirwe nsanga ndababona aho bari. Hamaca uwo uwitwa ko ari inasenge wa mama aca arambona. Ambonye arabona ko dusa na mama, aravuga ngo urya mwana nuwo kwa Gloriose. Mbe haje wavuze ngo mama wavuka mu ntara yahe? Mama wanje avuka mu ntara ya Makamba. Niyo ntara wakuriyemwo? Oya, ico gihe aho nakurira wagiye kurira hatandukanye. Anagiye nkurira hatandukanye kubera ico gihe mama yaduga ava Bujumbura ntiyateye aja i Makamba, yateye aja kwa inakuru avyara nyina mu Rutana. Hama nyene uwo oye arambona, uwo oye yitwa ko ari nasenge wa mama, acagira imigambi yuko azondondera kugira ngo abonye ukuntu mbayeho ubuzima mfise nta n'agahuzu mfise nambara, aca arantuma ati uzoze muhira ndaguha impuzu wambare. Ndagenda
muga mu nyuma carambwira ati utemeye kuza kuba ngaha sinzosubira guha impuzu wambara. Nanje ku buzima nari mfise bwo kugenda gusa nca nemera kugenda kubayo. Hama ndabayo nibaza ngo nzogira amahirwe yo kugira ngo anshire mu ishure, ntiyanshira mu ishure, ahubwo yangize umwungere nkaguma ndi uwo kuragira. Waragira iki? Inka z'uwo mumama. Yari afise abana nawe? Yari afise abana. Bariga? Wiyumva gute muri ico gihe ubaye ahantu ubona abandi bana burunganwe rwawe baja kw'ishure nawe utiga mugabo ugakora ibindi bikorwa vyo mu rugo? Oya, narumva mbabaye. Ndibuka akantu kigeze kumbabaza cane. Yavuze umuntu amubajije ngo kubera iki ngo umwana ngo utamushira mu ishure ngo akiri muto, ngo nase kumushira mu ishure ngo kuko ngo yoca aba nka nyina wiwe, ngo azongo yahava amera nka mama wiwe, ngo niyo mpamvu ntamushira ku ishure. Ivyo byose bigenda biba ibikomere nabika bimba mu mutima. Hama cangira icifuzo c'uko noperereza papa, nomenya amakuru ya papa. None papa bimeze gute? Jewe kugira ngo nshobore kumva amakuru ya papa, mama hari umuntu bari kumwe barayaga. Bariko barayaga, numva uwo muntu ariko aramubaza ko jewe mfise papa. Numva mama mubwiye ngo papa waramufise, ngo papa wuwe ngo yitwa Alexandre, ngo ni umudokiteri ngo kwa Rojanti, ngo mugabo ngo aba mu Bubirigi, ngo mugabo ngo rimwe na rimwe ngo nka rimwe mu mwaka ngo ahora aza ngo gufasha abaganga ngo kwa Rojanti. Niho nagira ndegera mama ndamubaza. Wari wavyumvise urinyegeza ahantu? Nari ninyegeje ahantu ndiko ndavyumva. Mbega muri ico gihe cose uganira na mama wawe ntabwo wigera mubaza papa wawe yakwishura ngo? Naramubaza, ndamubaza agacambwira ngo papa wawe yakwanse ukivuka. Mugabo muri ico gihe uyundi muntu yaramubwijije ukuri? Abandi jewe yarabimisha, mugabandi akababwira. Wacu vyibaza kwiki muri ico gihe? Narumva mbabaye, nkaca ngira amakenga, nkaca ngumana amakenga, nkumva kubera iki mama ampisha papa kandi abandi numva ariko arababwira. Jewe mugabo namubaza nkumva ntambwire bimeze gute. Aho rero wagira intango yo kuvuga uti je ngira nironderere papa ku giti canje. Uba wari ufise imyaka ingahe? Aho niyumvira kugira nironderere papa ku giti canje hari kuva muri maze kuvyumva ico gihe 2012 ariko arabiganira n'umuntu. Wari kurakura? Nari maze gukura ariko nari nciye ubwenge. Maze kumva kumbe ubwa mbere yambwiye ngo papa wawe yarapfuye. Nitangura kumubaza ubwa mbere yambwiye papa wawe yarapfuye. Ariko maze kumva ariko arabwira uwo muntu ko papa wanje ariho uko nyene bimeze ahari n'ingene haraza kwa Rojanti mu Kamenge gufasha abaganga, naciye nsubira kumubaza. Ijambo yanyishe yambwiye ngo papa wawe uramubariza iki? Ngo yakwanse ukivuka. Jewe rero uramenye ko yakubesha ubwa mbere ko yapfuye? Ubwa mbere yambwiye yarapfuye. Ubugira kabiri yambwiye ko yakwanse. Cangumana amakenga. Ngumana amakenga, ntangura kwiyumvira inzira nocamwo kugira ndonke papa, kugira numve basi, numve koko yaranyase nivyo canke nivyo mama nyene yapfuye kunyibwira kuvuga. Ntiwigeze uronka amakuru hanze akubwira ibya papa wawe uretse kubibwirwa na mama wawe? Ko tuzi abantu ngaho hanze bagenda bavuga amakuru atandukanye. Nta muntu n'umwe yoba yarakwibibanga akakubwira ati so wawe ni naka no gufasha kumumenya akorera hana? Oya, gusa maze kumva mama maze kuvuga ko papa wanje akora aba mu Bubirigi, ari umudokiteri ahora aza kwa Rojanti, nagerageje kuja ndashakisha iryo zina numve ko aho hantu rihari nuko uwo muntu ahari uko nyene abimbwiye. Nagiye nyene mbaza uwo mbajije akambwira ati uwo muntu ndamuzi arahari imeze uku nuku rero. Rero niyo ntiwigeze ugirirwa amahirwe yo kuronka nka nimero ya telefone ngo mushobore kuvugana n'uwo bavuga ko ari papa wawe? Gushika iyi saha mwoba mumaze kuvugana nawe canke bimeze gute?
oya impamvu ntabagerageje kuza ndarondera nimero yiwe nuko mama yambwiye ko papa yanyase. Nkibaza nti nubwo norondera nimero yiwe yaranyase ngira ngo basi ntingira ntacyo byomfasha. Kandi nibaza yuko vyakoranye na ca gikomere co kubona nuwo wabonye atigeze akwereka urukundo vyaratumye wumva muri we umenga nta ciza co gutumbera. Narumva neza nti mama wenyine naramubonye amaso mu yandi mugabo nta ciza yigeze ankorera nk'umuvyeyi, kuko umuvyeyi w'umwana umumama iyo atamaze kwereka urukundo umwana uca usanga bigoye kugira ngo usubire kwizera uwundi muntu ko yogukunda. Rero niyo mpamvu ubu uye navuze nti reka nce kuri runo rubuga uwo bamuzi canke nawe nyene ashobora kuzobona iyi ntahe direct wonyene ayiboneye canke bakayimusangiza. Wipfuza ko vyogenda gute? Iki kintu wumva kidudubiza ku mutima wawe wipfuza mu mbere yawe kuza hano kuri no rubuga? Ico nipfuza nuko yondondera n'abariho akandondera tukavugana. Urashaka kumenya by'ukuri yuko? Ndashaka kumenya koko yakwanse yanyase canke atanyase ari nyene ikinyoma mama wanje yoba yaravuze yoba yarakoze gusa. Niba ari ukuri nyene ndumva nyene nifuza kubona umuvyeyi nka papa wanje, kumva ko papa wanje ahari mugabo ntamubona, ndifuza ko nomubona, ndifuza ko twovugana. Bakunzi ba Salocom TV1 murumva yuko Gahimbare Gaella yaciye mu bikomeye, yaciye mu buzima butoroshe. Uyu munsi akaba yipfuza yuko nimba se wiwe by'ukuri yoba hari ko yomurondera kugira ngo bashobore kuganira. By'ukuri amaraso aguma kwegana uko biri kose, nimba se wiwe yoba hari, se wa Gahimbare Gaella nimba yoba hari, yorondera Gaella kugira ngo bashobore kuganira, kumbere yoshobora kumugabaniriza ububabare bw'igikomere yahuye naco mu buzima. None rero Gaella, kumbura afise nk'impanuro ushobora guha umwe n'uyundi, mbega ni bande wumva woshobora guhanura ko uyu munsi wagiriwe amahirwe yo gushika hano kuri no rubuga? Mwakoze cyane. Abantu bwa mbere ntangwe guhanura n'abamama. Abamama urashobora kuba ufise uko wabyaye umwana, ushobora kuba bivanye n'uwo mwamubyaranye n'ingene yabyitwayemo ntuwo biziza umwana. Ubu jewe ndiko nzira igikomere, fise igikomere c'ingaruka yuko mama ungene mama ariko yabyitwayemo. Ndahanura abavyeyi, umwana uko avutse kose we wabari umumarayika, nta kosa bafise. Ndahanura kwitaho abana babo, ndahanura gukunda abana babo, ndahanura abavyeyi gukunda abana babo. Ntaguciriyemwo, gushika uyu munsi ufise imyaka ingahe? Gushika uyu munsi je mfise imyaka 35. Mbega uheruka kubona na mama wawe ryari? Haraheze imyaka 15. Mubona amaso mu yandi? Amaso mu yandi haheze imyaka 15. Kuri telefone? Oya, kandi arahari. Ndamwumva arahari. Aba muri Tanzania, araza i Burundi kuraba abandi bana, mugabo jewe ntigera nkiyumvira. Kandi ari mama wawe yakubyaye? Kandi ari mama wanje yambyaye. Ego, ndahanura abavyeyi kwitaha abana babo, ndahanura abapapa kwitaha abana babo uko baba bavutse bose, gukunda abana, kudatera igikomere umwana. Jewe mfise imyaka mfise, ariko ndacafise igikomere cyo kuva nkivuka, cyo kuva mu buto bwanje gushika ubu ndacafise igikomere. Rero ndahanura abavyeyi. Ego Gaella Gahimbare, ndagukengurukiye cyane kandi nagira ndakubwire yuko ntangazwa no kukubona ingene uguma wuzuye Gahimbare, kuko umuvyeyi nyene yakwise ngo Gahimbare. Ni kweri kuga umunezero kandi warahuye nibazo nk'ivyo byose? Kubera Yesu niwe yabikoze. Ubundi naramwakiriye, maze kumwakira mu bugingo bwanje, ambera umuvyeyi, anyongera umunezero aharamarira. Amen, amen. Numva nyene mfise ivyishimo kubera Yesu. Kandi mama nubwo yankoreye ivyo byose, nukuri
nukuri naramugiriye imbabazi. Imana ishimwe cane. Ahari hose yiyumve, Yego. nuwo kumviye intaha akayimukoza akayimushiza akabyumva, abyumve neza ko babariye namuhariye kubyo yakoze byose, kubera umwami wanje aganje mu mutima wanje, nicyo gituma mubona nezerewe mfise akanyamuneza. Ndagukeje cyane. Haciye ibintu bigenda neza, ibintu birahinduka. Gayera Yesu aravura imitima imenetse, aravura ibikomere byo ku mutima ndetse n'ibyo ku mubiri. Imana ishimwe rero ko wamenyanye n'uwo mugabo Yesu, kandi rero nditeze yuko uzogaruka hano muri Saloko muje gushima, uvuga yuko papa wawe yakurondeye, mwaganiriye, kandi ndazi ko uzonezerwa cane. Imana ishimwe cane rero, turagukengurukiye kuba washitse hano muri Saloko. Ubandanye uhezagirwa, ubandanye ugira ibihe byiza. Imana iguhezagire. Namwe bwe mwanyakiriye ndabashimiye, Imana ibahezagire cyane. Amen amen. Bakunzi ba Saloko TV1, muhejeje kumva intahe idasanzwe ya Gahimbare Gayera. Murumva yuko ari intahe irimwo ubutumwa bukomeye cyane ushobora gufasha umwigeme, kuko abigeme bivanye nuko bariko baritwara mu buzima niho haza kuva izinda zitifujwe, bikaza gutuma umwana aza kuvuka agwa mu mporero. Rero abigeme mwitware neza, ndetse n'abasore mwitware neza. Wa mu mama we bishitse ukavyara umwana ukamuvyara mu buryo utari wifuje, umurere hakumufata nabi canke hakumuniga, umurere neza ntuzica azovamo. Uyu munsi ndazi neza yuko Gayera Gahimbare ari umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana by'ukuri. Rero musangize iyi ntahe benshi bashoboka, iyi ntahe ishike henshi hashoboka, izokubaka imitima ya benshi. Mwarahezagiwe. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.